Aha iteka nshuti bagenzi ba Nuja Entertainment dasuye novuga ko ndabaramutsa amahoro y'Imana yongere kuba bana namwe mu byanyu no mu banyu dasuye kubaramutsa iteka ridasanzwe rihore kuri mwebwe mwahise ngo kwikana Nuja Entertainment n'iteka ridasanzwe kubagira murabizi ndagusaba ko utarakora subscribe kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Ni Nuja Entertainment again mu kiganiro turashoboye ni Jamal Fred MC voice of the money mic masterpiece keeper motivation champion in hori ya todo. Rero nk'ibisanzwe ni kiganiro cha entertainment, ni kiganiro novuga giha abanyempano giha akajya abanyempano giteza imbere abanyempano mu madomene yose. Rero nagarutse kuri micro za Nuja Entertainment mu kiganiro turashoboye. Urana kari byinshi biriko bigenda bivugwa muri entertainment Burundi, ariko tugira turabire hamwe twugire evaluation y'amashow yabaye mwino weekend. Ndavuga Explosive Night itegurwa na Runtown DJs hamwe na TikTok Summer na sisi wenyewe itegurwa na Nurudani Basketball. Neza nuko turaza kurabira hamwe ukuntu vyagenze, mbega success zabaye, mbega ivyabaye vyari bikabazi participation bari bande, mbega vyagenze gute muri rusangi. Nuko ndakwibutsa gukora subscribe, ndakwibutsa go sharinga kugira ngo izi video zishikire benshi bashoboka. Nuko so turahera kuri Explosive Night itegurwa na Runtown DJs. Iyo ni novuga ni show iba ku mwaka itegurwa na Runtown DJs. Yari 6e edition. Neza nako yari yahurikiyemwo aba Kirikuna Double J nibo baraba guest. Kirikuna Double J inyuma Kiriku yo gusohora indirimbo Salamareko ayisohora neza iri cover ata video ifise, ariko video iri kirakogwa yaje kuba ayitangisha umunezero neza hari muri Explosive Night. Abantu bararyoherwa, wari umunezero udasanzwe kuri Runtown DJs, wari umunezero udasanzwe neza ku bafana ba Kirikuna Double J, wari umunezero udasanzwe ku bakunzi ba Explosive Night. Urana ko yari show imeze neza, yari yaronsa abantu benshi imvura. Urana ko ari show misi yose yamayitabirwa n'abantu benshi, kuko baramaze kuba banati ibintu biteguye na Runtown DJs abari ibintu bimeze neza cyane. Rero dukeze Runtown DJs akwiki cyumviro yazanye, kuko ni 6e edition. Urumva ayo ma edition yose yabaye nuko babonye success kugira bagumwe bagahukana izindi. Rero turatanze novuga turafelicite neza Runtown DJs n'abayigize bose bimva ikintu cha Explosive Night buri mwaka. Turija kuri novuga Chibitoke Summer yabaye ku munsi wa gatandatu. Neza hari mu Chibitoke, ni Chibitoke Limited isanzwe itegura ibitaramo neza. Yari edition novuga ya 4 itegura bino ibitaramo vy'amahindmandiso vyagiye bizana success dasanzwe. Urana ko ari igitaramo naco nyene kiba ku mwaka. Twazananye ibitaramo 3 biba ku mwaka bikomeye nuvuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Noneho yari yabonetsemo umuririmbyi dasanzwe witwa Sabine, we yari mu guest. Urana ko harimo aba MC bakomeye nka Macha de Dollar Capital abagiye kuba batanga umunezero neza hari mu Cibitoki. Abanyacibitoki bararyoherwa, ibararagwa, baronka abantu imvura. Sadbi atanga show idasanzwe. Bakiri muri conference de presse yaravuze ati benshi baravuze ati ugize shwa neza kwimvira kuzana umuririmbyi Sadbi muri show yawe nta ruhombo ruba rurimo, kuko kuri novuga performance aba ari ikintu kidasanzwe, kuri vibe biri mu bantu ntushobora gusinza cyane, ntushobora kubaho novuga utari kurata mu bwe Sadbi ari kuri stage. Twara tubibonye TikTok Summer nawe nyene yabaye high city ikomeye neza hari mu TikTok. Abanya-TikTok n'abantu baryoherwa sana, twara tubibonye. Hari n'iyindi neza yitwa sisi wenyewe itegurwa Nurudani Basketball. N'umugwi wa basketball neza hano mu gihugu cy'u Burundi wagutse, ariko tegura nico bise sisi wenyewe. Iyo show sasa rero yagiye kubibonekamwe n'umugeste Sadbi, harimo n'abandi artiste, ariko Sadbi yavuye muri Chibitoke Summer yinjira buca aja muri sisi wenyewe itegurwa Nurudani. Twagiye tubona neza success dasanzwe nejo muri Urunani neza muri sisi wenyewe habonetse abantu benshi kabisa babasirimu. Urana ko vyari ibintu biteguwe neza cyane. Noneho tuza kubona performance Lorenze y'umuno mugabo Sadbi ku ndirimbo Kirisi. Abantu baratamvye bararyohewe, ni success dasanzwe. Rero
bantu bategura ibitaramo zibura n'abaririmbyi muzana murabe n'urugero bafise mbega naho yo bafise urugero rwiza mu kuririmba naho yarimba neza mbega ari kuri stage baramacingana novuga n'abafana biragenda gutarazi ku managing stage bigenda gute tubabonye je idasanzwe tubona abantu benshi tubona full vibe muri sisi wenyewe itegurwa n'urunani abaorganisateur b'ibiteramo bemurashiremwo abaririmbyi bakomeye bazi ivyari bazi ku managing stage bazi stage carico batabagiye gusinya benshi bagiye bagira amadute bivanye n'ukuntu basigara performing umwanya muto aho twarabonye mu Cibitoke yamaze nko 45 minutes twe tumenye yaduha amasaha abiri kiniki ariko tuza kubona neza performing minota 45 no muri sisi wenyewe performance umwanya muto ariko ni wa novuga ava kuri stage wa muririmbyi ava kuri stage abantu bakimushashanya rero abantu baje kuri stage bakarambira abantu gacu usanga bavuyeyo n'ubundi abantu barambiwe nta spectacle mugabo uvuye kuri stage abafani bagishaka ririmba nini na nini abari ibintu biri neza bitanga haspe ku muririmbyi ari ibintu biryoshe sana urana ko ari ibintu vyari bimeze neza cyane rero abategura ibiteramo zana muririmbyi azi gukoresha umwanya neza zana muririmbyi ari professionnel kuri stage zana ba MC beza bari professionnel babigize umwuga canke babizi cyane neza urabona success idasanzwe muri show yawe ndakwibutsa muntu ushaka kwamamaza ikintu nahandi wokizana time muri Nuja Entertainment tukagikorera ko ucushira commentaire ngaho musi tugaca dufashana kugira ngo ibintu bibe neza cyane iyo Nuja Entertainment cyagigano kidasanzwe twashoboye kiba misi yose ngaha kuri Nuja Entertainment dushimira abantu bahisemo kurekana Nuja Entertainment reka ndabakomera amashifre muraba gacira ego frame so it was Jamal Fred the MC voice of the money Mike masterpiece keeper motivated champion kuri micro za Nuja Entertainment tutasubire ku biganiro nk'ibi vya entertainment cha showbiz asante sana mwakoze Astra Vista